convention abasangwa bari bafitaniye na leta yari uko leta ibyo byose izobikora muri bya bice 47 yatanze ataco umusangwa asubiye gusabwa. Ariko kubera uburuhe abasangwa bari bafise baremeye baratanga ayo mafaranga kuko bizezwa ko bayatanze baco bashikirizwa amatongo yabo ibitabaye. Nico gituma rero uyu munsi twaje ngaha kugira ngo twerekane amagorwa n'akababaro abenegihugu bo muri Kizingwe bihara bafise. Ni Alexandre Habonimana umwe mu banyagihugu bafitiye amatongo muri Kizingwe bihara muri komine ya Muha zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Rero hakaba hari imbere y'inyubakwa z'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo inyubako, bakaba rero bari kubasaba gukomorerwa amatongo yabo kuko ngo imyaka ihaciye baratanze ibisabwa n'amategeko ngo ni myinshi cyane. Bejeje kugiranira ikiganiro n'umunyamabanga ntayegayezwa muri ubushikiranganji bujanye n'ivyo kubaka no gutunganya ibisagara. Ico twagiye tumushikiriza murazi ko kuva mu mwaka wa 2012 abasangwa bo muri Kizingwe bihara baragiye hamwe dushira amatongo yacu hamwe tuyashikiriza leta kugira ngo iyatunganye. Mu mwaka wa 2013 twaciye dusinyiranira amasezerano na leta ibicishije ku gisata cayo sipe yahagarariwe n'umushikiranganji ico gihe yaramutswa ubu bushikiranganji. Bumvikana ko umusangwa atanga ibice 47% by'itongo ryiwe, hanyuma sipe ikahatunganya igaca amabarabara igakora imifurege ikubaka amashure ibibuga amasoko ibyo byose byokenerwa aho hantu kugira ngo kibe gisagara ciza. Ihejeje ikaca ishikiriza abasangwa ibice 53 bisigaye. Guhera ico gihe twararindiriye ubu imyaka 10 iraheze ntaco twari bwaronke. Twaragerageje kwitura inzego zose kugira ngo zidutunganirize kuko ico gihe abasangwa bamaze kuja hamwe barashinze ishirahamwe ryitwa APTKB, ariko uwo twatoye ngaturongore twamuherutse ico gihe nta nama ya bose yasubiye kugirisha. Yasubiye kugaruka mu nyuma mu mwaka wa 2021 badusaba ko twotanga amahera ngo ya bornage n'ibindi. Ibyo bigakurikira inama umushikiranganji yaraheje kugirisha mu kw'icumi itariki 9 mu 2021 avuga ko mu kwezi kumwe gusa kuvuga muri Munyonyo 2021 umusango wese azobaronse itongo ryiwe. Ayo mafaranga rero tuca dusangana amafaranga adaciye mu mategeko kuko convention abasangwa bari bafitaniye na leta yari uko leta ibyo byose izobikora muri bya bice 47 yatanze ataco umusangwa asubiye gusabwa. Ariko kubera uburuhe abasangwa bari bafise baremeye baratanga ayo mafaranga kuko bizezwa ko bayatanze baco bashikirizwa amatongo yabo ibitabaye. Nico gituma rero uyu munsi twaje ngaha kugira ngo twerekane amagorwa n'akababaro abenegihugu bo muri Kizingwe bihara bafise. Basabe bashimitse ko leta yokora ibishoboka byose, leta mvyeyi, leta nkozi iserukiranye y'icubahiro mukuru w'igihugu kugira ngo arabaye amagorwa abenegihugu mu Kizingwe bihara bagowe ko benshi barafasha amakredi muri banki ubu muri kurariha inyungu bizigiye ko bubaka ngo ntivyakunda. Benshi bahora baharima ubu ntibigikunda. Tumaze kubona bigenze uko rero atanyishu yabonetse nico gituma twazindukiye hano. Mu kiganiro tugiranye na nyakubahwa secrétaire permanent aratubwiye ko icari cabitebeje ari urutonde
ruva muri APTKB basinye bemanga ko ubwo rutonde ruriko abasangwa bose bari bafise amatongo yabo batanze y'amatongo yabo muri wa mugambi wo gutunganya aho hantu. Catubwira ati ubwo rutonde ubu rero bararuzanye mu ndwi heze, ati turiko turarukorera ko ariko kubera ikibazo cari cabaye ikibazo kigoye kinini kimaze imyaka myinshi, twashimye kubicisha natwe mu rwego rudukurira muri Conseil de Ministre. Ati rero ikibazo niyo kigiye, aca twizeza ko vuba tuzoronka ikintu gishasha gihumuriza, naho atakiringo yatanze ntaco yaduhaye, baravuga ati vuba bidahindutse hazoba affichage ari izoca ituma rero ababona hari ikibazo baca baza ngaha. Cette fois-ci ikibazo nico kikiri muri APTKB zoca cimukira mu bushikiranganji, abarekeramo bose baca baza ngaha ubushikiranganji buce batunganiriza. Muri make mubonano twagiranye n'ubwo tubandanye dufatanye mu nda, turindiriye nitwabona haciye nk'ukwezi takirakorwa tuzogaruka. Yanatubwiye ko mu ndwi twaguma tuza kumubaza evolution. Nibaza natwe nk'abasangwa mwese muzazabona ko turagenda. Murakoze. Ajewe sindi ko yabwe ko ndahabona hazi ndazi ko bemanye ibintu byabaje cyane. Ariko uzaje ubushikiranganji nabwiye ko tutaka ibishoboka byose. Murazi ko ku mushikiranganji aheruka yagaragaje ko ashoboye, aratanga n'ikiringo cy'ukwezi ko azoyabihejeje. Ariko kubera imvo muzi na mwebwe za Kizingwe amasi na mwebwe baza bundi ingwa z'amatongo zimeze hamwe uko kora hirya no hino, byatumye ikiringo cyo batunganiza kigize imbere. Ariko tuyaze n'aba mwatuma baseruki ntabereka ukuri bakwiboneye, mukenya yaza ko wabwira intambwe ni nziza nubwo igitevye utatuja heza. Kumbure vuba ikiringo cyo nova ko navugwe nawe bene wanyu mwarugize baza kubizeza. Nashaka mbere kumwe murabaza kugica vuze turushaka kukintu gishoboka. Turakeneye ko amatongo ya Kizingwe bihara atunganywa neza, bene yo gutunganirizwa wafashe akadeni kiwe akashobora kubona agiye muri pasture afise akazama. Nuko cyatubabaje cyane twebwe, ariko mutwihanganire iyo umwana agwaye kivyimba akimenya kitarasha kivyimba akaba kabiri, reka tugende buke buke. Ingone zarabaye mugandi twaze kuvamo, ni muduha umwanya mutwizigire nkuko twabitanguye. Ntudusunike cyane ntangwera amazuru aca mwongora kusema ibandanye. Reka dukore tutiziganya. Abo twarungise byo babaseruki twayaze bihagije, nabe sai intambwe igeze nibashika hacanga yuko bose baza kubabwira intambwe igeze. Abyo tubemereye hari tunde gushikako tuzobasanga ku ikivi tugenda mu mirambere tubabwira cette fois-ci ikintu ushitseko kigaragara tugire Kristo.